Ama hijeje umutekano muri ONU yaraye noneho ishize habona icegeranyo abahinga bayo bakoze ku kibazo c'intambara iri kwirabera muri Kongo n'abayifisemwo uruhara bose. Ico cegeranyo cari kimaze hafi amezi abiri kivugwa ariko kitarasohoka icese mu bihugu bibanyi vya Kongo bivugwa cane harimwo Rwanda na Uganda ku ruhara bifise mu gushigikira umuhari M23 wafashe ibigwanisho kuva mu kwezi kwa kane kugira ngo urwanye leta ya Kongo muri Kivu ya ruguru. Rwanda co kimwe na Uganda vyakomeje guhakana ibirego biri muri ico cegeranyo. Ari Isufu Mugenzi yagicishijemwo amaso. Ico cegeranyo kikaba kirenza gato impapuro amajana abiri. Mu kanya rero twavuganye ndamubaza ico abahinga ba ONU bavuga uburyo Uganda n'u Rwanda bikoresha mu gufasha M23. Bakoze kimwe itariki ku yindi batahangaha kuri itariki habereye kuri itariki habereye baravuga ko hari ukuntu abantu ba RPF banyura mu mazu cyangwa mu bacuruzi basaba ko abantu bafasha M23 no kuvuga ko batanga imisanzu. Baravuga ko General Kabarebe bamaze gushinga umutwe wa M23 hari ubuyobozi bwa politike. Baravuga ko Kabarebe yagizemo niwe wagize uruhare atunanje tuyunguyu nagira gutya afata umwanya harimo no gushyiraho ndetse n'uyu mu bishop uyu Runiga uyobora uwo mutwe wa M23. Hari n'ukuntu bavuga ukuntu u Rwanda rugenda rufata iriya mitwe yitwa y'abamayimayi nka Raya Mutomboki. Hari undi mutwe w'abamayimayi witwa Folk nawo bavuga ko ufashwa n'u Rwanda ndetse n'abategetsi bawo bakajya gufata amafaranga mu Rwanda, ndetse hari n'umuntu uhagarariye umutwe wa Folk hariya mu mujyi wa Gisenyi. Bakavuga ko rero bagerageza gufata imitwe yose y'abamayimayi kugira ngo ishobore gufasha umutwe wa M23 bishobotse wenda bagure akarere bashobora kuba bagenzura. Ni byinshi urumva ku Rwanda n'Ubuganda buravuga ngo bwo ico bukora ngo cyo barigiki. Uganda naho n'abasirikari ba Uganda harimo n'abantu bavugwa nka General Salim Salehe. Abasirikari ba Uganda baravuga ukuntu bagiye bafasha igihe bajyaga ibunagana. Abasirikari ba Uganda bagizemo uruhare rukomeye. Baravuga ukuntu Colonel Makenga ajya kugura intwaro akazikura muri Uganda akazambuta akazajyana hariya. Baravuga ko bafite n'ibimenyetso bigaragaza amakonti y'amafaranga bagiye batangira bagura intwaro muri Uganda, n'ukuntu bajya gufata abana babakura mu nkambi z'impunzi. Hari abagabo bo muri M23 bagiye mu nkambi ya Nyakivale gufata abantu, ndetse bakajya no muri Uganda bagafata abantu babashyira mu mutwe wa M23. Ico umuntu yokwibazagira ati abo bahinga ahantu bakuye amakuru nkayo yose gushika n'abashira ku itariki n'isaha nihe kugira ngo umuntu yumve koko kw'ivyo bavuga batabesha? Kuvuga ngo barabeshya ntibabeshya, u Rwanda ntabwo rubyemera. Wumvisha ko na Uganda yavuze ko ndetse ishobora no kwikura muri biriya bikorwa ikora by'umutekano muri Afrika kubera ko ivuga ibintu byose ibivugwa ngo ntabwo ari ukuri kuri Uganda. Kuvuga ngo n'ukuri sukuri nanjye ni ibintu ndimo gusoma, ariko baragenda batanga idonido y'umuntu bagiye babaza bati nguyu yatubwiye gutya, uyu yahoze ari umusirikare yatubwiye gutya, uyu yahoze ari muri FDLR yatubwiye gutya, uyu yari muri M23 yatubwiye gutya. Ni ibintu bagiye bakusanya ahantu hatandukanye ku bantu batandukanye, ariko kubona cemewe ku mugaragaro kandi abaregwa bagumye bagihakana banavuga bati ntikija habona kuko kivuga ibinyoma. Ni intambwe ikomeye kandi hambaye. Irakomeye cyane ku ruhande rwa Kongo. Birafasha kuko byinshi leta ya Kongo yakunze kuvuga biri muri iki cegeranyo. Hafi ya byose Kongo ivuga, ndetse n'uyu musirikare uyu General Hamisi bakuye ku kazi nawe arimo. Baravuga ukuntu yafataga intwaro za leta akazigurisha iyi mitwe y'abamayimayi akazijyana no muri M23. Urumva ko niba leta ya Kongo yafashe icyemezo cyo kururiya musirikare cyangwa ihagaritsira umusirikare, no kuvuga ko leta ya Kongo yo iracyemera ibivugwa rero na Kongo byose nibyo bikubiye muri iki cegeranyo. Urebye hari n'ibindi byagiye bivugwa n'imiryango nk'iriya Human Rights Watch iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, byose birahurirana urasanga biri muri iki cegeranyo. Ari Isufu Mugenzi aravuze yuko ico cegeranyo nyene cagiriza uwahora ari umukuru w'ingabo za Kongo ko yagurisha ibigwanisho kubagwanya ingabo ziwe. Ni naco catumye mbere umukuru w'igihugu Joseph Kabila yaraye ahagaritse General Gabriel Amisi Kumba muri ayo mabanga yararimwo kugira ngo akorwe ko amatohoza. Ikishasa inkuru turayibaza Faida Muganga.
General Major Gabriel Amisi Kumba alias Tango Foro araregwa kugurishiriza imitwe ya gisirikare yo mu karere k'uburasirazuba imbunda. Nkuko byavuzwe n'abahinga b'umuryango w'ubumwe mu cyegeranyo cyasohotse kwa gatatu w'iki cyumweru, Tango Foro arakekwa kuba afite umutwe w'abagizi ba nabi muri ako karere. Imbunda zigereranwa kuri 300 zo mu bwoko bwa AK-47 zo zahawe inyeshyamba bita Nyatura ku itegeko rya General Amisi. Ndetse ngo hari n'abandi bategetsi ba gisirikare bari ku rutonde. Ministre w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma Lambert Mende Omalanga yemeje ko ubwo bucuruzi bw'imbunda abukorera muri Congo Brazzaville, aho amasasu agurirwa mbere yuko azanwa rwihishwa i Kinshasa, maze ibyo byashara bikajyanwa n'umuryango wiwe mu burasirazuba bwa Congo. Lambert Mende Omalanga: Iki cegeranyo cyerekana inyifato y'intwazangabo yo mu gisirikare cya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Uwo nawe akaba ari General Major Gabriel Amisi Kumba, umugaba mukuru w'ingabo zigwanira ku butaka. Iyo nyifato ihushanye n'amategeko agenga igisirikare. Umukuru w'igihugu yafashe ingingo yo guca muhagarika mu kazi buno nyene kubera imvo zijanye n'itohoza. Ikindi bamuvugaho ni igikorwa cyo kugurishiriza abahigi bakora mu buryo butemewe n'amategeko hamwe n'inyeshyamba imbunda n'amasasu. Izatunzwe agatoki ni Raia Mutomboki. Faida Muganga, BBC Gahuzamiryango, Kinshasa. Tukivuga ivyerekeye Kongo nyene, i Kampala muri Uganda hiriwe inama y'abakuru mu bihugu by'ibiyaga binini nabo muri SADC biga ico kibazo ca Kongo. I Kampala nyene hari abategetsi b'umuhari M23 kugwanya leta ya Kongo uretse gufata igisagara ca Goma, aho bagiye kubonana n'umukuru wa Uganda Yoweri Museveni arongoye inama y'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini igize igihe irondera gutorera umuti ico kibazo ca Kongo. Ujejwe imigenderanire muri M23 yitwa Rene Abandi nawe nyene ari Kampala hamwe n'umukuru wiwe Bishop Runiga n'umukuru w'ingabo muri uwo muhari wa M23 General Makenga. Nabajije Rene Abandi niba barabonana na President Museveni wa Uganda. Nibyo koko twatumiwe n'umukuru w'inama yagize akarere k'ibiyaga bigari nyakubahwa President Museveni. Kugeza ubu rero dutegereje kwakirwa nawe hanyuma akatugezaho ubutumwa ku buryo bufitele. Ntabwo rero turabubona, turacyategereje, ariko tuzi ko igihe cyari cyose biza gushoboka. Ko twumva yuko hariho n'abandi baserukiye amashirahamwe yo hirya no hino nk'irishirahamwe rya SADC ry'ibihugu byo mu manuko bwa Afrika ryarungitse intumwa. Twumvise yuko hoba hariho n'intumwa zaturutse mu bumwe bwa Afrika ziri ngaho nyene i Kampala. Bobo mwoba munzi ku mico bariko baravugana n'aba bategetsi b'akarere? Ibyo byose tuzi ko icyo kibazo cya Kongo ari cyo bose cyabashishikarije kuza mu nama, ariko ku buryo bw'umwihariko ntacyo duhuriyeho nabo, kuko bo ni inama igize akarere. Perezida Museveni niwe muhuza w'impande zombi, niwe ugomba kuduha ubutumwa. Abo bandi basigaye kugeza ubu nta kiduhuza nabo ku buryo buri direct. Rene Abandi wo mu muhari M23 yavugana kuri telefone na Florentine Kwizera mu bana